Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie des réalités mushikirizwa na Irambonagire. Turi ku munsi wa kabiri itariki 2 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2025. Ijambo ry'umunsi: abatwara ubwiza bw'isezerano. Dusome mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa igice cya 3 ku murongo wa 25 havuga ngo: namwe muri abana b'abavugishwa n'Imana kandi muri abisezerano Imana yasezeranye n'abasogokuruza banyu, ibarira Aburahamu iti: mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Igihe Imana yahamagara kandi igahezagira Aburahamu, uwo mugisha wari werekeye urunganwe rwose rw'abantu. Imana yavuze ngo imiryango yo mw'isi yose izohezagirwa biciye mu ruvyaro rwawe. Nk'uko twabivuze mu kigo cyacu giherutse, ubwo ruvyaro ni Kristo, kandi abari muri Kristo bose uwo mugisha uraberekeye. Petero yavuze ahumekewe na Mpwemu Yera, abwira abayuda ati: muri abana b'abavugishwa kandi bisezerano. Nk'uko tubibona mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa igice cya 3 ku murongo wa 25, yariko arabakwega ku vyo barazwe vy'ubumana, bigizwe no kuba abaraganwa b'isezerano ry'Imana hamwe na Aburahamu. Biciye muri Kristo, iryo sezerano ryarashitse no ku banyamahanga, abaza bose ku Mana biciye mu kwizera muri Kristo Yesu. Ikindi, iryo sezerano ntigerekeye gusa kwakira, ariko rigize no kuba. Imana yabwiye Aburahamu: nzoguhezagira, nzokugira umugisha. Nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 12 ku murongo wa 2. Ivyo bisobanurwa yuko turi ibikoresho vy'umugisha. Muri umugisha kubw'umuryango wanyu, igisagara canyu, igihugu canyu, ndetse n'isi yose. Muri abatwara ubwiza bw'isezerano ry'Imana. Ijambo mu Giheburayo rivuga hezed. Hezed ntabwo ari ubwiza busanzwe, ni urukundo rw'isezerano ry'Imana, ubuntu bwayo, ubwiza bwayo, n'impuhwe zayo. Ivyo vyose bikoraniye mu ijambo rimwe. Igihe mugomba kugaragaza ubwiza, muharire n'ingoga, mutamukire mu rukundo, muhezagira abandi n'amajambo yanyu n'ibikorwa vyanyu. Muzoba muriko mutambukira muri hezed, muzoba muriko murahishura akaranga ka Data. Muri abatwara ubuntu bw'isezerano. Igihe mushitse ahantu Imana ibihashitse, imigisha yayo itembera biciye muri mwebwe, kugira ngo muhindure ubuzima bw'abantu, mukuze abandi, kandi muhesha icubahiro izina ryiwe. Umugisha w'Aburahamu ni isezerano rifatanye no gutera imbere, ukurondoka, ukuganza, ndetse n'ubuntu bw'Ubumana. Uwo mugisha nyene uri ku gikorwa mu buzima bwanyu uyu munsi. Uzobakuza, uzobagwiza, kandi uzobashira mu ntsinzi. Icubahiro ku Mana yacu. Tuje mu gice cya 2 kijanye n'isengesho ry'uno munsi, twisunze ivyo duhejeje kwiga. Twature duti: ndi uruvyaro rwa Aburahamu kandi nduwutwara ubwiza bw'isezerano ry'Imana. Narahezagiwe kandi ndi umugisha. Ubuntu n'ubwiza bw'Imana butembera biciye muri jewe, kugira ngo buhindure abandi, bubakomeze, kugira buhindure abandi, buhindure ikirere, kandi buheshe Imana icubahiro. Mbayeho mishura ubwiza bwiwe bukwira hose, aho ngiye hose, mw'izina rya Yesu, amen. Reka turangirize ikiganiro cacu Rhapsodie des réalités mu kwatura aya majambo yo kwakira umwami Yesu Kristo mu gusubiramwo uku gukurikira: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icyaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icyaremwe gisha. Hari icubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze, naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.